duheho kwanza hip hop gato Jako shaka kumviriza umudiho wanje na itwa Sister K natoka Noro City na kuja na mashahiri ya kuingiza hakiri ndani ya hip hop na jua nitabadili ni Sister K toka Noro City watu wote Noro City mikono juu tena sauti nazo zote zipande juu unanisikia ndo narusha huko unakuwa ungefanya hivi watu wote Noro City mikono juu ndo ungekuwa hivyo ndo narusha hewani. Yeah, hello everybody, welcome again. As a classic nijo zina ryanje ndabashimira cyane mwese bana mukurikirana ibyo bya Buja TV mwabaye benshi benshi cyane subscribers muba benshi cyane big up sana kuri mwese mukunda Buja TV. As a classic, that is my name. Behind the camera Discord professional ebana uno munsi rero the hano amazing ndi muri video ariko rero naje kurondera iki hari umusista umwe hari umusista cyangwa umumama maze iminsi numva bavuga yuko ari umumama akubita ama rap y'ubusazi Imana akubita rap z'ubusazi umumama afise abana batanu araririmba bikaryoha sana ariko kandi ngo ararapa kuruta Bface kuruta Fabilove kuruta bande kuruta bose je niko ndavyumva. Uyo mama rero no munsi bambwiye yuko ari juste nganye muri ville ahantu ariko aragira shopping ibirato aha niyo naje ndamuyaya ati nyuma nica ndaruha narije ko ava hiyo ndamubura rero razi kikurikira yandahamusange mafu ikiba kibe sivyo none. Welcome again Buja TV. Okay, welcome rero nkuko nabibemereye yuko uyo mumam arapa benshi bamuzi kuzina rya Sister K ari ngaha ariko aragira shopping yiwe ariko rero sinzi ko biza kugenda bala. Welcome Mabuja ndabugize ni sawa biragenda Sister K Mabuja bite sawa biragenda ego turashima uno munsi twagusanze muri ville sorry kweri ni atari naje kugira shopping nawe urabibona urazi muganya je ndakurindira hari hanze ni cyaye bambwiye kuri ngaha ndakurindira wako tumaze imisi kurondera wari he kutaboneka je ndahari gusangira ngo sinzi akazi kenshi two mu muji bigoye abona gumubriya Sister K tohe ukabona gute ndabije akarato niko kabisa mbe ushaka kugura nanga Hewe ibintu byanga birazimvye akabakanya ka 50,000 ni menshi wawe sikirenga mugabo nawe uravyumva elfo no musi Buja hiti twakuguye ko ariko tumaze imisi tukurondera nawe urabizi bite rero no kwanza wiyumva gute ngende poza akarato kwanza depoza ntaco ni sano ego ndashima cyane kuri imisi ni meza kabisa umubego umutagata ni twira kaba narakubariye siri amafanye kiyonyurize niye urabona jewe nk'ubu nibisa ko mfise abana batanu mugabo kubera ko nifata neza bitazogenda neza ibintu bica bigenda neza urumva rero twamushikirero ni Sister K ariko amazina yiwe nyakuri ninde Kazungu Consolatrice Kazungu Consolatrice ni Gifaransa moi je suis console mama okay je hari utuntu twishi tukeneye kumenya iwawe ariko amwe makuru baguma bakuvugako biri on top kabisa bivuga yuko Sister K iri zina ryazanywe kuko je nk'icumva iryo zina nashaka kumenya impamvu ryaje iryo zina ngo wewe rumwe mu mama bakubita hip hop baririmba bikaryoha nivyo yo izo bintu bakubwiye no kuri nivyo kwa kweli basi walisema ongo aka okay dufashe uje ko gato kora kumu sijari kodi hata muziki mmoja kwenye studio lakini nafuatilia muziki na kidogo mimi napenda muziki hata nikiamka mimi niko sio hata hip hop tu kwa sababu muziki ni kipaji changu kwenye hip hop nipo
Tanisamee sana nimegeuza mada, niko nachechi mada, niko kwa Kiswahili tena hapa. Kwenye hip hop niko. Ukinitia Kirundi hako nimefika. Ukinitia huko kunani kwenye R&B mimi naimba. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anijalia sauti tu ya kutoa nyoka pangoni, alisema Diamond. Ariko kimwe mu bintu byaguhaye ubustar sana abantu benshi barakumenya ni kuma bintu bya hip hop na R&B turaza kuza. Tuheho kwanza hip hop gato. Jako. Shaka kumviriza umudiho wanje. Naitwa Sister K, natoka Noro City, nakuja na mashahiri ya kuingiza hakiri ndani ya hip hop, najua nitabadili. Ni Sister K toka Noro City, watu wote Noro City mikono juu, tena sauti nazo zote zipande juu. Ndo narusha huko, unakuwa ungefanya hivi, watu wote Noro City mikono juu. Ndo ungekuwa hivyo, ndo narusha hewani. Mbwira abarinzi wa hip hop wemera sana ngaha mu Burundi. Umuririmbyi wa hip hop rurangira ngo ngaha mu Burundi ni Farious. Niyo wemera gusa? Oya, aha ni batatu. Hakaba wa kabiri Fablove. Wa gatatu nawe mbona ariko araza yakigeze rimwe. Ego sati barashoboye hip hop na hata iririmba ego. Hari umuziki we nayumvishijemo. None Sister yawe zikivuma kugira uje muri studio vraiment. Amama nkamwe kubona uko aririmba je birantunguye kabisa. Jare ku R&B nakukore ko twumva ikore mugaho gutwumva. Janvier akazina ko mugabo wanje ako. Mpenzi wangu Janwa, mimi nakupenda sana. I need you so much. Whoa. Yo umushinga nawe wawe ahari nukuri ndabona yabyibusha guma byo uri muririmbi ntaririmvye mugabo wanje noririmbira ndi none habuze kuri uje muri studio vre urumva kuja muri studio bisanzwe sinkeneye kuja muri studio ntambe nirorere bazoshima ibikorwa byanje hama hazunyisinya dukorana akazi yego umushinga nawe wawe yo bikwemerera ego nk'ubu abarape sakazi haraza manager akavuga ati je dukomba dukorane Sister K uri tayari ndi tayari tugaca dusinyanira kontra nkakora mugapana kuja gusohora umuziki ntanga ibihumbi 100 by'iwanje mu muziki hanyuma abana banje bararubusije nivyumvikana. Okay sawa ntaco nakundi buja hit ndazi abayikurikirana benshi n'abantu bari hanze n'abantu bari like uko wewe rero uno munsi uranose manager aguye ati je ngira ndagushire muri studio ngira ndagusirire studio ngira tukire clip tugira tukikore vyose ariko a condition ke izi mpundu z'aba mama ntozishira mu muziki nawe ntu ushawambura ugaca wambara agiye ama 6 ibintu nk'ivyo wowe bishobora oya guhena ko sinohena muganda shaka kuwambara nyene nk'umuntu w'umugangster nyene ndazi ibintu vy'igisirimu hari amakobe meza hari amakobe hari amapantaro meza y'aba mama ni makangende dahenereza nano kwa hari umuziki ushaka kurimba bisaba ko ari imvutano ariko ndi muri hip hop ndashaka kwambara ibutura nziza y'igihomboy none ntubizi none ega byose birajana. Uri Sister K rero no munsi turi kumwe nawe Sister K nukuri je urangyoheye pe kandi ndazi yuko bishoka dukurikirana si kenshi cyane ubona abamama nkawe baririmba bakubita hip hop bakubita nk'ivyo gishaka kumenya abana bawe umushinga nawe wawe babifata gute bano kuri aririmba bano kuri bakubita ibintu by'ama hip hop babifata gute? Premièrement umugabo wanje yaravyakiriye chaka binaca abana banje baravyishimira abana banje gituma bavyishimira ko baranambye ati mama turirimbira kakarimbo kawe canke nkaja mu nzu nkabigisha kuririmba nkababwira ati umwana azokumva ashaka umuziki nimwige muheze muca ama doctora ama maîtrise muri mu vyanyu mugabo umwana azokunda umuziki n'igisoko ko umuziki umuntu atawukora mugabo ukora ufise métier uri kuriga umuziki ujane n'akazi simbise ko abana banje ndabumvisha ko bakunda umuziki ngo kandi ntari byo nifuza umuziki sakazi umuziki n'akazi siko mugabo akazi katagira ishuri nako umuziki utagira ishuri nawo umaziki eske ushaka kuba umuririmbyi hakaza umujournaliste je nkaje ndabona ko ndi nkandagira bitabo sometimes ndabibona uravyumva akaza ho kambaza mu gifaransa ataconzi hatangura kudidinganya vraiment quand même donc uravyumva normalement que en fait rero ni pungufu wa nini kutokusoma mapema lakini kama muziki na ujana na masomo yangu ukija huko kwa French na kuchana ukija kwa Kiingereza na kumaliza huko mimi kote nipo kwa sababu nini muziki na masomo lakini unatoka tu huko kijijini unakuja muziki unatoka huko somo la pili la tatu
unakuja ati mimi ni mwanamuziki Ushaka kumbwira yuko abaririmbyi bose bizi abastari bose dufise bizi abatize nabo bararishe kuri diswari ntibize mugabo barishe kuri diswari kuko nta kuntu kijya congereza bokimanura kujya ataciye batagiye kuciga nawe yakirihiye amahera kandi yarishe menshi kurusha ayo yari kuriha ayo bavyeyi bamurihiye neza cyane ati rero abana bahanura yuko kwanza bige baheze bamenye ururimi hamaje baririmba ro muziki bawuririmbe nyene bari ufise abakobwa bangaba nkubanga navyaye n'intaresha ufise abahungu 4 n'umukobwa umwe abahungu 4 umukobwa umwe yego uyu mukobwa rero urifuza azoririmba umukobwa wanje abishatse yego ubuzima bwese ndabumutorera kandi cyo umwana wose ashatse uramureka agikora kiratse inzira mbi umwana ubonye atari ko ari genda kwica kwiba gukora ibitera soni ari ibintu babona byo mutunga uramureka agakora kuko si byiza ko umuntu yogira ibintu nk'ivyo nyene umwana umwinjira mu buzima si vyiza ati mama generose idiri yo kuririmba kuri muri boîte canke muri karaoke kanaka ariko nzoririmba saa 6 y'ijoro hamwe na Satbi asanzwe ari umuririmbyi mbega kutamba cyari kibazo muri ico gihe basanzwe ari umuririmbyi yatangiye kuririmba deja bitanga yarinje muri studio ya record muziki yake sasa nitamkataleni ni kazi yake saa 9 usiku hiyo hata saa 10 si business yana ndaki kazi yake na anajua muziki ndio nampeleka kule kwa sababu kishapita shule unajua professional ya kwako anaenda kule anafanya kazi yake kiprofessional anarudi huku anasema mimi nimeimba muziki umeisha kama contract yake na Satbi imeisha ameshaimba muziki gari yake ya usafiri iko pale anafika anakuja nyumbani kazi yake imekwisha anatafuta maisha yake haendi kuimba muziki kwa zingine kazi anaenda muziki kwa kazi yake ya muziki asichanganye mada sio ndio wewe changodoa kwa sababu ni msanii ati nivae chupi tu mimi ni msanii wananijua hawatanifanya kitu kama utavaa chupi kwa kwenye clip yako tutajishebedoa malize afu baada ya muziki mtu wa heshima na adabu amwe rero makuru ya Sister K amateka yawe narumvise neza yuko wewe hagize umuntu azani ashaka kubonera mugenzi wiwe canke nk'ubujewe umuntu araje arancokoye kugira rero kumbura iyo muntu ntawe nshoboye kugwana nawe ariko nkaba nshoboye kwitura kuri wewe ati Sister K jari umuntu jari ko arangura nuko ariko arambuza amahoro ngo urashobora kubimufashamwo urashobora kugwana mu kibanza cyanje oya just ngwanira umugenzi mimi ni business unanipa hela nivyo rero nivyo bijya bavuga yuko ugwana nivyo aho washitse yakuvuruze cyambere cyo gututse urami minota 3 nkamugushirira ku murongo akagusaba ikigo akaza kukwihanako gutere nintamchamba ndamuchokora kumuchokora rero kumuchokora bisigura ko bamukubise ari guchokora umuntu mpaka analia ushaona mtu anakupika matusi mdomo huyu ekumurarema wakera navyuzi mtakuchamba afu hapo hiyo ni kwanza hiyo ndio inaisha kilioni tuache sasa kuchokozana wanawake wamepapuzana eti lakini apigania wanawake wenzangu ndio wanatoa hizo dili ukilioni eti nini na nini kikocha ombea nini naambia jamani palikufa Dayasho palikufa mtu wanapenda kunita Dayasho sana mara nyingi hiyo zina jaji riva Dayasho nimetoka kwa hii kazi yangu ya OMC uri MC najibu Kiswahili na umeniswalisha Kirundi jamaa MC cyose turajana urumva kakazi kanje bamwita umumoderateur siko mais sasa umoderateur wakati pale pako fete ya wanawake kwenye kisombe kitchen party kitchen dawa baby shower sasa panatakiwa mama awe pale awakilishe zero urabishobora ndo kazi yangu sasa ile jina natoka kwenye Dayasho kwenye utambulisho wangu nasema nimekuja wa musician mimi ndo nimewaleta maana yake mimi wakinikodi pale na muziki mimi ndo naleta kwa sababu mimi ndio muziki utasemewa pale naambia mimi bibi yangu biko hivi kama kuna wambea kama kuna wake wenza kama kuna nini mimi ndo najua nitachokozana huko wakurusha vumbi warushe vumbi mimi nadai hela sasa kwa kilioni sema Dayasho kuna msiba fulani yeye anawaambia jamani na hela nipeni hela watu hawajalia eti wale watu wako nani makibabis wakilia wanakuwa hivi machozi yako lakini hayatoki sasa walikosa mtu akufanya nini kukualiza mimi ndo nafika nakuja pale na komanduru sasa mtalia na waganga watashindwa kutunza waende morgue na walie wasikie huruma simjui mema yote ya dunia nitayasema pale ulishajua kulia unasema jaribu tu baba naigiza hapa nini hiyo ni kazi yangu nataka kuniibia wewe siwezi hata kuonesha uyo rero namwe mateka ya Sister K ati ufise imanza zawe ufise no kukiriyo arashobora kuza kukiriyo akarira kurutana urumva kandi yani
kuri uwo mwanya n'uwapfuye ntawuzi ntawuzi urarira nyene ntawe nzi sinamuzi ni ku kazi ndarira bose bamaze kurira wocu mpemba amahera yanje kaca nigira Sister K jari umuntu ko arangura vuma shaka umfashe mu nkubitire wacerewe tuvugane ufise gute aho kavuze la nama no guhemba ngana mbarira apima ibiro bingahe areha gute kugira ngo menye ibiro nikorera ningufu nkoresha menye icuma ntero ingene kingana ni bya type byo kuri sisi hajya kujya gatandatu mu biye bajya ukoroga ipiripiri mu mazi ndiko ndakwigisha gaseke wamenye warakazi byihoze sha okay ndabona ikiyago kimeze neza cyane ariko Sister K ushaka kumenya umaze imyaka ingahe mu wubatse je maze imyaka 14 yego kutavyumva biramaze gushika umugabo wawe kumva makuru ngo yavuye yarenze ibigo nukuri umugabo wanje ni marayika Imana yampaye nubara tuko turayaga gutyo umugabo wanje ntanavuga akitoka ku kazi anatoka nyumba asubuhi anarudi ni jioni na akirudi ni historia na watoto na mimi nyumbani tunaongea mimi miongo hatuna ukorofi wowote ule tuko yani DC na kama mmeongo angekuwa na vurugu kama niko na wewe hapa kwa sababu niko free ndio maana ananifaa kujiachia na mimi nafaa heshima zangu ndani uko ndi munzu ndamenya ko shite mu yindi leta yundi muntu ndi hanze nchamba umfam d'affaires angira gutya ya piripiri yawe nikora so boto ndamuhumisha amaso mbeho gute reka guftina abana batanu bose nabyuye ego biramaze gushika ukarenga ibigo wewe cyangwa kavyiyumvira wala ntibikabe Chepuka bado? Mimi sio mchepuko. Asikuna msifuata bwanangu kwenye mziki. Jina lake halisi Janvier mama. Kufurukuta ndo siwezi. Nimempata nimetoka jasho abagabo bubu nabibura wakeye. Agabo baragoye. Baragoye kweli. Umufise nakumbura bunga. Okay, jari umusista ararongowe yambwiye ati niwambonera abantu bahumuye juste uzobambariza kano kabazo kugira bampanure. Ndakandazi numwe mu basista bakurikirana cyane Bujahi TV ariko ari mu Burundi nyene. Yambwiye ati je ndubatse ariko ingorane mfise Isaac nuko umugabo wanje mu nzu igikorwa ntagikora nkuko bikenewe igikorwa nshatse kuvuga urashiye cyumva umva hajya mu cyumba wapi ibintu ntibikora bien ariko rero ati je ndamukunda mbengire gute shaka rero umuhanure wewe kubera avuze ati unaalika na wanawake urababwira n'ibintu vyiza okay jako rero muhanure Isaac unajua tunaingilia swala za ndoa hizo kwanza wewe umeoa si ndo tunaelekea huko sasa kama unaelekea siende shule ukafunzwe nayo mwanamke je kumbarizo wabinsavye ukiyo mukobwa yagiye kurongwa adaciye kwiga kwanza kugira ngo umugore bamyigisha ku ishuri bamyigisha mu ivyo bisaba kwigagaga bariga nyene amiga yabubatse ntabaho imbere kuja kubanza gufata amiga agiye ingo none nivyo baravyigisha none ko kibatavyigisha Niyo ningorane y'umugore ningorane y'umugabo. Ningorane y'umugore. Gute? Atigeze yiyumvira kuja kwiga ingene yotunga umugabo we mu rugo. Kandi amutunga neza. None muri fiancare yabo nibigeze babwizanije ukuri. Ntigeze abwiza ukuri umugabo n'umugabo ntiyambwije ukuri. Naho niba mu rugo bitagenda neza ho hanze yumva bigenda. Muri fiancare ngombwa babikore. Oya, none umuntu ntumyiguka akavuga ati sheri je ndafise problem nini niyo wazi wanje uranyihanganira canke urafise ikibazo kiniki namuho ahambwa ati ndagifise nanje kiniki kuko n'umwanya mamuronse wo kwigara kugira ngo mumenyane. Okay vyarashitse baragiye mu rugo. Natanga ikigo cy'amafaranga. Toka. Sister K ariko abakobwa benshi ariko twigirana babikeneye Sister K. Ararushe rero. Umara je umuntu w'umumama. Abantu benshi baragukeneye Sister K. Atarusu gufyina wa muhungu sawa gutuma umwana. Myaka 14 mu buzu simike. Uragerageza urabe pima ubu na divorce ziba ziri ku muryango. Fasha base mu mpanuriro mu sister heraheze. Umva uyo mudada nashaka kumuhanura sindamutsi nawe ntanzi gusa ni acha kuri Buja Hits varandonka kandi impanuro ya gusarayironka ico ni kiganiro noza ndazana no kuri Buja Hits kuko ndafise byinshi mfise cyane mbo iyo umaze kubana n'umushinga nahe wawe ukabona ko mu rugo atakigenda musanga niwo muri mu misi yose ubugutwaye kubaka hama ugacubona ko uwo mwubakanye atakigenda swat ashaka kubagwaye mugasi nibaza ko umuntu ashobora kubagwaye yo kwiyumvira kuba Marie mu gihe azi ko neza ko agwaye nibaze ko nimba ujya mukobwa naho umugabo atagwaye umugabo we ntari satisfait nawe yego rero yo bivura gute ingene yo bivura hariho ukuntu umugabo ushobora kumwatira kuko abagabo ni nk'abana kuko
burya abagore nta rukundo dufise nivyo yego abagore turubaha abantu baba bakwiye badukunda n'abagabo cyo kintu racumva rero muga kandi n'ijambo ry'Imana rirabivuga ati mwa abagore genda mwubaha abagabo banyu n'abagabo nabo bakunde hama yo mudamu nimba amaze kubona ko umugabo atacamubaza atamuhindukiza sike arafise ingorane ziyo mu buzima bwiwe bwa misi yose arashobora kuhongera umugabo avuye ku kazi niba sakaza akora hari abadamu benshi nzi cyane vraiment usanga yicaye guca kuri televiziyo na telekomande ari kuri televiziyo na telefone umugabo araje arabonye ko aje agumye hajya ubwo n'ubuzima bw'urugo umugabo n'igihe arazogushaka ivyo bisigura birasigura nyene sigura ko ashana nirwa akazi mu cyumba kumwatire bona kifika karibu sana mme wangu karibu sheri karibu muha mazina yose asali yangu la habibi sweetheart kiskwiti changu jina tena ya mme mpe zake zote za kumtosha unanisikia afu baadaye akiingia na umshindikize mpaka chumbani kama ni mida ya saa 6 kama ni mida ya jioni unamwambia mume wangu karibu mpaka chumbani unanianzia mimi au unaanza barazani kwa taarifa yako oyo koko umeweka swaga zako zote afu namuuliza bila taibu kwa sababu wanawake ni watu yari sister K twari kubwe nawe bako twayaze cyane yanarushe yanicaye sister K reka mu gusozera akajambo kanyu rero urumva akajambo kanyuma nuko nkunda Buja Hit TV mugabo nta muntu abura umuririmbyi w'akunda la namba la bamba la beauty utambaje gituma ndamukunda nani mukundira iki Natasha gituma ndamukunda numukobwa yiyemera cyenda kunda umukobwa yishima ukiyo ego kwishima ni byiza kwishima ni byiza sometimes ari umukobwa yitwa Mona Warda aheruka kutangigana kuri Buja Hit ati umukobwa ateza kwishima nawe turabishikire ndabishigikira umukobwa atishima ntabayizi carico ntabayizi carico ko umukobwa yishima ari fier aba ari fier nuko ari kose bituma ashika ku ntumbero yiwe yose ashaka kuko umukobwa utishimye naso tugeze ko isira gutwara arabashe nk'ubu Imana mu kurema abana bubu irarema ba handsome ikaroma n'aba beauty cyo kintu racumvaho mu handsome arashaka kuza yanize baga perfume kenshi umva je ngo nkunda handsome naho handsome ni michepuko yani mchuyuko tu atatatana ngome azima huko amekodi huko afu anakuja kwenda anavati lakini kama mwanamke mwenye pozi zake anakuambia unani ni kwanza wewe unaniambia unanipenda utanilea vipi utaniweka aje unamtegemea bado mama yako sepa zako wewe sio size yangu wewe sio level yako sepa katafute maisha utampata wa level yako baadaye zile natasharie mimi sana jamii na najielewa ni mwanamke kiasi gani naona mzungu amenata amekwama pale anachezea Sasa nitani waambie nawapenda sana watangazaji wote wa Buja Hit TV bila kumsahau Kuke na mke wake Titi Love. Ariko rero je sino gusiga promoter haya agapela. Sinsubira kwe. Turirimbire gato. Ya gute. Iyo ushaka. Dushaka kazo. Hip hop. Dushaka kazoza, dushaka kahise, dushaka mahoro, dushaka ingwano, ahari amahoro, umuhoro uramwa. Sister K. Mwenyewe. Merci sana. Yari Sister K no msitoro turuvugana nawe aturyoheje sana umera teri blague sana. So as a classic kuri MIC ariko behind the camera yari Scott. Salute kuri umaze kukira subscribe like na share. Hama tanka commentaire yangaho hasi tubwira tigari wakibonye gute. Je nawe zo ndusubira undi munsi yaho siyo Ciao.